makuru ya Regidezo yaheruka kudushikiriza yuko bariko baraduza donc ntuze umuyaga nkuba ari mwinshi hama nariko ndayivuga amatara cancikirako ako ka video nca nsanga hariho umuntu sinzi ko no mwita umunyepolitike sinzi ko no mwita iki akorera mu hanze akunda kwandika cyane ku bintu by'u Burundi kandi negative kenshi ziba ari negativite vraiment bon nca nsanga yashize ka video kanje je na cugurura WhatsApp gusa nagiye mbona abantu ama message menshi ama conversation menshi hewe ngo bayi ngo tuzoza turakugemurira ngo nta kundi nanje ndumuntu bo jewe nukuri sino babesha sinza kubabwira kahise kanje ku buzima bwanje muganda umuntu ubwoba sikirenga Mumba yerekane yuko jewe mfise akababaro k'ivyo Regide zirikirakora donc ibintu arasiguranye n'ibintu byinshi aho gushira kwa ka video avuga ati impano création shasha mu Burundi impano mu Burundi yaciye afatiriza bisa no kundandaza mu bisanzwe abarundi basigaye bazi ubwenge bwo gushikiriza akababaro k'ubuzima babayemo umva bisigure yuko umengo naserukiye abantu sino sivyo hana gato vraiment jewe mba ndi mu makuru atuma abantu batwenga Ndi hectare kandi ndi konsoma makuru none nta usanze onoya uzi yuko ndi konsoma makuru Alvin Gucci niho gukeneye Alvin Gucci nibiki none Alvin Gucci ndi konsoma makuru ndi direct cameraman kupasha none wowe wansanze onoya utazi neza yuko ndi konsoma makuru none umutananirwa TV bisigura Yes wakunzi b'umutananirwa TV nitwigera tunanirwa kirese iyo twigirishije Call Me Alvin Gucci Janja Lao Sharpshooter The Morning Star nkuko mubibona nje gutera igitero sindamusiga nakujya twamadutera ibitero byinshi bitandukanye so right now ndahantu ndi Bujumbura ariko ikintu nkeneye gukora muri uno mwanya nta muntu numwe yari bwigera gikorana kandi nta n'umuntu numwe yiyumviriye na gato kugira akore iki kintu ndi kumena Juma Jux behind camera niwe abahama image neza kandi niwe tuba turi kumwe muri kino gitero rero nje kuvugana nande nari mfite gahunda iyo gahunda nari mfise numwe mu bantu twovuga yuko ariko arabikora neza kandi ntiyatanguye uno munsi amaze imyaka irenga nk'itatu cyangwa ine ari muri uno mwuga ni nyene Burundi News Family iyo mvuze Burundi News Family ku bantu bakunda gukurikirana YouTube baramuzi ni Jado baramuzi umwe bama bavuga ngo atanga amakuru mu kiwani umwe bama bavuga atanga amakuru adatomoye neza akavurugana n'abakameramani biyo ariko rero nk'umutananirwa atigera nanirwa nemeye kwishikira ahasanzwe akorera niyo mpamvu ndakise ko ari gitero Juma Jux je ndakwizeye ahasanzwe akorera rero ningaha muga yari yamaye gahunda gusa je nacerewe kidogo muga nemeye kwishikira umwanya ku mwanya sasa sinzi rero ahantu sasa Jux ahantu twinjiye vipi sasa Jux ahantu twinjiye Mfuziki kaka vipi fresh mambo fresh safi sana Jux nubona hano hantu yava bitworoye kaka mambo vipi fresh umeze neza fresh kabisa cyane fresh sana je ndi Gucci sinzi nkeka aho usanzwe uzi je ndakuzi Gucci ja vrai kumutana ni gubenge ari niyo mateke yo tu my big brother je urabona ko ninjiye je kubatera igitero hano ariko rero urambabera gato jewe nje kurondera Jado yes nje kurondera Jado nani fit yego Jado journalist hari ibintu byinshi nkeneye ko tuvugana kandi urabona yuko mumenyesha makuru maze kwinjira gusa rero wenda kubwire wewe winjiye nabi ndaki winjiye niba na dodoye ushobora kwinjira kuri televiziyo yindi kandi we burya nk'uwoza nk'iwanyu akinjira atadodoye akinjira atadodoye uwo mwemerera none gakaka erega je maze kwinjira hano hantu je ico mba ari hehe basi gira turabe basi ko twonavuga ari mu kandi kazi arimo yakiri ni hehe basi ahantu ari yuko yari yaguhayirande kukwaza manje ari ngaha mugari mu kandi kazi no yazirindire buke basi yafe je twari twavuganye gusa ni je nacerewe gato ariko urabona oya ha none ubona no hava nta hata makuru ndose gakaka
ega oya hapana ivyo guheza none Jux wewe ibintu woravyemeraga ndugu yangu karavuga amakuru oya ibintu ari karavuga none ari karavuga Jux uremeye ko tugenda tutaronse iyo information brazo ukunda ari karavuga amakuru brother ari karavuga amakuru sinda chance nanje rero nje kurondera amakuru grand frère nanje nje kurondera amakuru kandi urumva ko twe dufitanye rendez-vous nubwo haciye ikibazo cy'umwanya ariko nimba vyokunda wowe ugenda ukamuvugisha avyemeye yari yaguhaye gahunda yego yari yampaye gahunda. Ikaze mu nkuru irambuye ano makuru rero twabateguriye nkuko twari twabibabwiye mu ncamake abayine gihugu mu makarti atandukanye y'igisagara ca Bujumbura eka no mu micungararo y'igisagara ndetse no mu gihugu hagati barashima ingene vyari biteguye mu yugururwa icese rya Stade Intwari abantu ngo ryari ivu sha nawe bari imvuko ngereranya umugabo abantu bateguye aya makuru bamwandika ibintu vyumvika abantu ryari ivu kandi harimo n'abanyacubahiro benshi iki kirundi mwe mu gikura abantu ryari isinzi kuri Stade Intwari mu kugurura icese iyo Stade Intwari uburundi bwiyubakiye aho muririmbyi Kiriku Akili nawe nyene ngo yagize creation ishimisha abantu akaba yararyoheje ivyo birori rero ku rwego rwo hejuru. Iyi nkuru iramvuye rero bakatubwira yuko itaraboneka mu buhinga bw'ivyuma ariko mutubabariye turaza kuyibashikiriza mu kanya gato. Tumira amate mu kanya duca tubashikiriza amakuru yo hakurya y'amazi. Nkuko twari bashikiriza mu ncamake y'ano makuru yo mu makungu abanyagihugu mu gihugu cy'u Faransa bafise amakenga kwitegeka inama nshinga amateka iheruka kwemeza yuko bakanye bashobora kwikawusha kubikora bakagira amakenga bene gihugu muri ico gihugu rero ngo yuko gucana inyuma rero bizohava vyimonogoza umuntu akishimira uwo ni biki abacanye ngaho muri ko mukora iki kandi je ndi online ndi handi hectare kandi ndi konsoma makuru none nta usanze onoya uzi yuko ndi konsoma makuru Alvin Gucci ni biki none je ndi konsoma makuru ndi en direct cameraman kupasha none wowe wansanze onoya utazi neza yuko ndi konsoma makuru none umutananirwa TV bisigura none ngwashakira iki none kigani ninashobora kubanza guheza nkasoma makuru jewe ndi onoye none wewe winjiye gute uzi neza yuko kizira kwinjira onoye umuntu ari andi direct ni wari wamuhaye yandi ate nari namuhaye rendez-vous izi saha nyene tuza Jux turabe uko batwangira kugira ni turonka amakuru kandi ubona Jad ari ngaha yo Jadoni Gucci muzi mutananirwa TV twigera tunanirwa kiresiyo twigirishije aho tugira araje kaka kaka yo man no ukiza kimeze gute mzee amahoro safi wabuze mutananirwa TV mwabonye bo nababwiye ko nje kuraba ariko wacerewe nacerewe ariko nari namaze kuja mu kandi kazi nari nyata ukoze ibintu bitabaho vraiment umeze neza ariko uwo muntu wanyu niwe yaranzibiye byo kona nko muri RTNB bari en direct muri redaction ariko asoma amakuru bariko bashikiriza amakuru umuntu agacaza kugurura gatera doje ndi umutananirwa jendo mutananirwa zaza jiyo oya ariko jeyo iyo nemeye kuja kwishikira none wacerewe umutananirwa aracerwa oya ariko gucererwa umwanya uraca kandi nabo urabona ko kiri kuri biro acari kuri biro baneje akazi nk'ubu bavyishe turabisavye basi abadukurikirana giraza guca bibaza yuko amatara yacitse nyene hama bika kwa kundi bavuga yuko utanga amakuru du umwanya basi turabe ko twoyaga ko mfise na vyinshi nkeneye ko twoyaga Jado nta kibazo gusa nuko wacerewe vraiment akazi karapfuye gute nimugira ngo murabatananirwa mu cyo Juma Jux igitero cyageze fresh rega turabe turondere ukungene twipowera tuyage na my big brother kuko sinova ngata amakuru ndose sinova ngata ibintu bishasha ndose kuko mumuheruka kera yaramaze igihe kirekire cyane tutayaga mutabona activities yo ariko je nemeye kwishikira indani asanzwe anakorera ajya ama information yose musanzwe mama mubona sasa Juma mvisubaye wa mbere nce nishikira nyene ngo butaranirwa mbandita abantu baranga imihari gose ngo nabahevye sinayibwaro nkaho nkore ameshezo
byose turabishira habona. Juma Jux behind camera, asante sana, welcome my brother. Nakuna tubabarira mzee, urabona ibi akazi kacu babisaba yuko umuntu mu Giswahili bavuga kwiyongeza, kujiongeza. Sasa hiyo nakubita igitero nk'iki. Ofete sinkubesha nakujya amenyo kwe. Iyo nasanga nibagiye yuko naguhaye gahunda rega. Iyo nasanga vraiment ta gahunda naguhaye. Ego. Nakujya amenyo kwe. Gucira amakuru hagati. Uri en direct abantu bari korakura. Ico rero nico kintu jeje nyine. Ubu dufate yuko bibaza yuko amatara yacitse donc ata information. Naho bacabona ko turaba fake nta groupe electrogene dubize nta generateur dubize. Oya na Juma Jux yagerageje kumbira none gasha wewe ugiye guciramo umuntu akatanga information akatanga amakuru. Yari yabikubwiye. Ico kira ariko sasa jewe nk'umuntu bankeneye exclusive. Ibintu nk'ivyo je content iba ari content bica bituma utaba professionnel. Oya navyo nyene biri professionnel. Ndakese navyo nyene biri professionnel ariko ntaco nubundi urukundo nico kintu cyane. Urazi n'igituma naciba n'igituma nyene numva umengo ndaza guteba nje muri mode ndibaza. Nukubera n'ubu bigaragara nk'umengo mode niwatangura Uba n'ubu bigaragara gata reka impemu niziyapetsa. Bakunzi ba Utananirwa TV murameze fresh, nizere ko mumeze neza ku mpande zose zisi. As you see us, we see you too. My name Alvin Gucci Janjalao Sharpshooter, the morning star all the way from Burundi, Bujumbura. Like nobody can do that, like nobody nta numwe yabikora bino bintu atari Alvin Gucci Mutananirwa. Sigarananirwa kiretse iyo nigirishije behind camera every day every time. Badi kumena Juma Jux ni wabaha ama image ameze neza. Muri benshi mwagumye munsaba ko Jux ko mubona imbere za kamera ngo murumva izina Juma Jux mukifuza kumubona, ariko hari umwanya bizoshikana nyine muzomubona azobiyereka. So right now nkuko mubibona turi ahantu, turi mu kibanza ciza, turi mu kibanza twovuga yuko hano hantu turi hakozwe n'inguvu nyinshi zidasanzwe. Hano hantu turi ni zimwe mu ndoto uyu mubona turi kumwe yamye yifuza kuva kera ko yozishikako, ariko nk'umutananirwa nka Alvin Gucci bankeneye kuba exclusive nyinshi zidasanzwe. Muribuka twarigeze gukorana ikiganiro aho ubwa mbere nakorera ku Hit Top TV, the #1 channel in our country, ariko murazi ibibazo vyabaye. Ubu turi ku Mutananirwa TV, ni wa muryango nyene, ni ya famille nyene. Tuba dukeneye kumenya ibintu byagenze gute, ibintu bimeze gute gushika muri kano kanya. Uyu munsi ndi kumwe n'umutumire wanje ariwe Jado Good Trip. Jado, it's a long time my brother. Sana. Ni gihe kirefu sana. Kweli. Il y a 3 ans. Cyane ahubwo 3 ans kuva muri 2022. Imyaka 3 urumva ntirarenga. Ni imyaka 3 n'amezi ko hari umengo muci. Yes, kijya gena urabona kandi nari ku Hit Top TV. Ako uyu munsi inyuma yajya Hit Top TV ndaja handi uri mu kuzimara. Ariko famille ni ahandi nyene, nasubiye muri famille. Yes. Kuko havuye Hit Top TV ni Mutananirwa TV ni ahandi nyene. Kandi akazi ni kwako niye ntusubira inyuma. Kabisa. My brother ndaguha ikaze ku Mutananirwa TV, wongera unaramutsa n'abakunzi b'Umutananirwa TV, kuko look yanyu ku Mutananirwa TV niryo rya mbere, ariko mu Batananirwa TV siryo rya mbere. Kweli? Yego. Mu Batananirwa siryo bwara ivyo bintu byo gutananirwa. Gitananirwa ni Imana abazi. Ariko yaba tunanirwa wanavyari gutworohera ko tunishikira no nga d'une part ndavyumva muga de l'autre part urumva ntimuri. Okay, ndabaramukije abo bakunzi b'Umutananirwa TV abayikurikirana n'abagira bayikurikirane, kuko urumva ntimurakwira kabisa. Yarutse kugira subscribe. Ndabaramukije rero, je nitwa Jado Good Trip. Benshi banyita Jado journaliste, abandi bakanyita fake. Si fake news bro. Namakuru aba ari a jour umugabo
nkamenya ingene ndayashikiriza nyene bitandukanye n'abandi ingene bayashikiriza bikanatuma duca dukundana kuko iyo mu nkunze nanjye ndabakunda fo. Merci beaucoup Jado Good Trip. Tumaze igihe kirekire tutayaga, tumaze igihe twovuga yuko atabishasha vy'iwawe twari dufise canke twari duheruka kubona, ariko uyu munsi twatanguye umwaka mushasha twovuga n'ibintu bishasha. Ariko imbere ko twinjira hiyo hose nkuko reka nsubire inyuma gato, nivyo twarigeze gukorana ikiganiro kuri Hitop TV, turanayaga vyinshi bitandukanye ku muzo wawe, kungene watanguye bino bintu, kandi nivyo abafana bagukurikirana ni benshi muri rusangi kandi bakweretse urukundo rudasanzwe. Ariko abantu bakeneye kumenya inyuma yahajya, inyuma yo kugaragara ukora ama video, ukora ibiganiro, ama information menshi atandukanye, aho benshi information ziwawe bagiye bazakira nko kumengo ngo na makuru y'abafunga kiwani. Okay. Abenshi bagutahura nk'amakuru y'abafunga kiwani, ariko vyinshi twaragiye turabiyaga, ariko waciye ubura. Dukeneye kumenya muri rusangi Jado habaye ikihe kibazo kugeza yaho azima burundu, ntidusubire kubona ama video yiwe, ntidusubire kubona activities ziwe nkuko yari yabitwemereye yuko aje ubutagisubira inyuma. Bon, benshi barabizi umuzo wanje n'ingene niyumvira ibi bintu narabivuze. Ego ndi umuntu yabaye muri journalisme, mugana ababwiye sinigeze mba umuredacteur, je sinigeze shikiriza amakuru, oya mugana abaye muri journalisme umwanya munini. Ariko rero iyi création nayiyumviriye kugira ngo ndibuka tuciga primaire byarigeze gushika umumenyesha makuru muri RTNB aranonsa inkuru. Ayanonseje hajya arindiriye ko bayishiramwo, nimba mu technicien nyene yo rangara canke bikanga ivyuhinga bw'ivyuma. Twabonye umwe ahejeje kuyanonsa, donc ryari karashikiriza amakuru, urumva wewe yari azi ko iyo nkuru yagiyemo, tuzatona ngo donc arayuro twari tuzi yuko ivyo bintu bitabaho. Donc urumva hari abantu bari bazi yuko ni ikintu kitabamwo kwihenda, uri en direct uri kushikiriza amakuru, bari bazi yuko utopfa wihenze bitabaho ivyo bintu. Donc cankura rero mbona ni kumbe birabaho ahantu nko muri RTNB canke ahandi hantu hose bashikiriza, birabaho umuntu akihenda. Okay, bon maze gukura rero numva iyo idea yarajemo, nereka abantu yuko nta muntu agira infaillibilité, donc nta muntu atagira rero irabaho. Ibibaho wo buri hose, sivyo? Kwisi yose hariho n'abantu usanga abantu b'abanyacubahiro bigashika akavuga nk'akantu mu bantu, abantu bagatangara kandi nawe nyene akiyumvira kiya kintu sinavugira mu bantu kweri. Urabona abantu twarabaye nayo, hari abantu bakamisha mu byo gusevya abandi, ko usanga ni bwa buntu usanga buguma busirikira burya bwa Sierra Mafosa, bari abo muri president wa ntuze wa South Africa wa South Africa, usanga utuntu twabo tuzguma dusirikira ku marezo sociaux bakamisha berekana yuko urumva nk'akayirere yagize. Ugabona umuntu naho bari umutegetsi wa hatari abari umuntu, ico bizimagira akayirere. Donc kwari ukwereka abantu yuko umuntu aragira erreur aho yo bari hose. Ikindi naco kwari ukugira abantu babone baryohererwa amakuru atanzwe mu bundi buryo. Amakuru nshikiriza nimwe abikurikirana neza uzosanga ari amakuru ari actualize, mugabo jewe nkayatanga mu bundi buryo. Bon jewe rero hari heze igihe ntariko ndakora bro, nayatanga muri struggle nyinshi ajya amakuru. Jewe nagenda nko muhira iwanje aho nkaja nko muri chambre katwara ama lighting, kuko urumva bon niwo mwuga je nsanzwe nkora. Jewe ndi qualifié mu bintu vya audiovisuel, donc nivyo nize na université nize vya communication et conception audiovisuelle, donc ndi mu vyo nsanzwe nkora. Ariko ko yanaciye muri ivyo vy'ama journalisme, uko secondaire nagize lettres modernes, urumva nkura nshaka kuba umu journaliste ari qualifié, yitegurira inkuru akayiproduiza, donc akayitegura akayidifiza akayishikiriza abantu. Donc mugare muri no mwanya ko ndiko nkora mu ivyanje, ndashatse rero kuyatanga mu buryo abantu
banezerwa bakayafeeling bariko barayakurikirana amakuru. Okay, jewe natwara ama lighting amuhira homba. Yego. Nkabamba igitambara fond vert. Uko murabona namakuru nkorera kuri fond vert ni terme nyene z'abantu z'abakorera muri uyu mwuga. Hama mu kuyaproduza nkagira ico bita chroma key. Donc nkaya produza neza kugira mpindure background y'inyuma. Nubwo buryo nabikoramwo na deplace ivyuma nkabikura ku kazi amakamera nayo ma lighting nkatahana muhira. Ayakorera muhira hama nkagarukana nkaproduza ku kazi. Donc ibi bintu birefu. Bwana gumasa Imana ni jewe mana uzomfashe. Nukura abantu ndabona ko bankurikirana barankunda mugabo ndabaha amakuru gake cyane. Kandi imihari ni myinshi. Nashobora kwa ndiko ndanagenda mpuye n'abantu ngo yawe ngo waraduhemukiye umva ndababaye nanje si jewe ndayu explique gute turiko cyangwa mashaka rero yuko nogira studio turiko tuja hiyo nyene ariko imbere ya vyose reka kwanza nanje ndagunda guheze congratulations kuko hano hantu ndi muri kino kibanza tvuga yuko kwanza nakayaga ndiko ndaronka na climatisere ndiko ndaronka muri kino kibanza naje ndabona ko habaye ihinduka idasanzwe kuko nakijya gihe dukorana urabona ko twanakoreye ahantu hanze twabaye bwinjira indani muri studio ariko urabona ko ubu Imana ishimwe ibintu bimeze neza cyane ariko kijya gihe ari abantu bita amakuru yawe utanga ko ari amakuru yafunga kiwani ariko umaze kumva izo commentaire zuko muri kijya gihe wavyakira bro nta umeni siri y'akazi kiwe muri vyose urumva ntiwovuga do A Z yego ariko ukuntu ntegura ry'amakuru sinobivuga vyose mugabo uko ndayategura na jewe ndayategura nkashusha umutwe ndondera inkuru nyene ziba ari za vrai ziri actualize nta makuru jewe nigera ntanga tabaye sivyo kwedi hariho amakuru hariho video récente mperuka gushirako muze mwumvirize inkuru yo bitabaye muzombwira yari hama abiyumvira rero yuko basi ntugira nabo baryosha ibintu kandi sukunya nka vraiment muzobandanye mu commenta mu critique c'est bon naje nagumye niyumvira izo commentaire wazakira gute ugerageje kuraba ukungene ari na création yiwawe wenyene wiyumvira atanundi muntu cyangwa atanahandi hantu tari bwigere tubibona ariko tujya kubibona kwa Jado ahantu nkorera na ahantu hiyubashe cyane simvuze yuko ari jewe niyubashe mugana je ntacyo mbaye muga ahantu nkorera na ahantu hiyubashe cyane uko na ahantu ha leta sindiko ndahavuga kuri televiziyo muga abantu benshi ndazi baraza aho nkorera sivyo ahantu nkorera rero mpura n'abantu benshi cyane hari abantu ushobora kumva man ugasanga ni n'umuntu nyine umengo n'umuntu w'icubahiro kweri yurutse yana Range Rover nziza yambona nkaza no yo ngo Jado fake news donc ukabona nyene ampamagara biryoherewe ntiruba rugwanko ntiruba rukuntyoza donc we ni izina afise yanyise abandi Jado journaliste bien mugabo urumva samakuru y'ikiwani muri rusange urumva we nkuye muntu we aba yaratahuye yuko ari ama fake news uri kuratanga usanga ariko yiyumviriye mugabo inyuma yaho araheza akambira ati yo ndagukurikirana hajya muri bajya ba followers ufise subscribe yangirimwo ndumusubscriber kuri chaîne yawe donc nkumva ndyohewe urazi iyo umuntu ubona ko ari umuntu nyene wo mu big boss ariko arakugira ibintu nk'ivyo urumva uryohewe vraiment ukavuga merci beaucoup ukihagarara ko agahiga yuko umubwiye ati ncorera none dimira kabura ukavuga ati wamujama kumberega urumva haragaragara feedback zikuryohera nawe ariko abantu bakeneye kumenya ugutegura kwawe amakuru kenshi abantu barakunda kwibaza kino kibazo babonye ama information yawe babonye kungene amakuru uyatondekesha kandi amajambo akagenda kurikirana ari no ku rutonde rwiza nizihe ntambamye ukunda guhura nazo iyo uri kurategura inkuru nkazijya ukunda kudushikiriza intambamye nkura guhura nazo ni jise kuronka ayo makuru ni ngorane ni contrainte mumenyesha makuru wese ahura nazo nk'ubu hongiye kuzigira gose uko narabemereye ko amakuru yose ubu bijya byo gucikira hagati mu ncamake gusa ubu uya makuru azoba afise reportage ubu turaja kuri terrain mpamagarira n'abantu n'ukuri nanje muze murampa amakuru nk'ibindi binyamakuru ndagukeneye ukabona byo bavyiza yuko kuko jewe turiko turayaga ni vibe ntavyo gushavura kuvuga ni imvugo z'ikibire kandi izo mvugo nyene nizo
nzokoresha mu makuru yanje namakuru azobatesa donc ninakurondera uri nshaka yuko mpa makuru nshaka yuko dukorana interview reportage yo mu makuru naje muzomfashe nkuko muha makuru abandi bindi binyamakuru n'abandi bamenyesha makuru ariko birakorohera basi uko gutegura inkuru y'uriko urategura inkuru uvuga iyi nkuru je niyo nzoja gushikiriza mu gutanga information kujya kuntu nama ndabikora ntibiba vyoroshe cyane ntibiba vyoroshe bagabo bijya bintu biramvuna sana nico gituma ntimuzojye umuhari mubonye haciye indwi imwe mukabona nta makuru mugubu ntandwi izosubira kuhaca je vous promets ntandwi izosubira kuhaca jewe ntabahaye amakuru kiretse oya umwana w'umuntu arapanga Imana igapanga ivyaye jewe ariko ico nizeye ntandwi izosubira kuhaca mutabonye amakuru kuri Burundi News Family hama ndabashimire cyane go nukuri je sinombiye no shimira abantu vraiment nukuri urabona ko ntaragera ahantu nyene mvuga ngo jewe nta content internet yanje nimwe iraduga cyane mugabireka kuduga kubera ibikogwa ni bike maze gushirako ariko nagira ngo bwize biraryoshe n'umuntu wese bari karanyumviriza yawo muririmbyi cyangwa umukinyi wa cinema biraryoshe yo uploadinze video yawe kuri content yari yose internet nimba ari Facebook nimba ari TikTok nimba ari YouTube uploadinze video ukabona abantu barenga amajana biyongereye mu bagukurikirana biba biryoshe gose reka rero ndabashimire gose abantu muguma mwiyongera mu aba followers banje ku ma content internet yo baba bakwereka ko bagufitiye urukundo rudasanzwe ariko abakameramani bawe ukunda gukorana biragaragara nko kumengo barakunda kugudekonera yego kandi baba je nibaza yuko bari ibintu nyene bashizemo inzigo ari abantu bibaza yuko mba ndiko ndafyina ni ibintu baba bashize okay akarorero ka hafi ni ibintu wabonye nawe ubwawe jewe banciriyemo kawaidi yaba ari umuntu yaba ari abakameramani bavuga bati okay turiko dukora ibintu yego dushaka kuba professionnel muri ivyo bintu kandi bagerageza baza gusaba ubuzi mu mateleviziyo baza bavuga yuko ari abantu bafite CV nziza ariko mbwire uwo watumye yuko nkeneye yari kunsanga onoye akansanga ndiko nsoma en direct ndiko shikiriza amakuru guta karengana abakameramani bashika batatu yatinye ikinyamakuru yatinye umutarani ni ikintu gica kikwereka yuko ari abantu nyene batarakamilika mu mwuga kabisa Jado warabuze igihe kitari gito aho twovuga yuko nk'umwaka wa 2025 shora kuba wose wararangiye no wa 2024 atabikogwa bikaze nka kujya wari wazananye umuvuduko udasanzwe duha inkuru gato vyagenze gute haba iki cyatumye ufata uyo mwanya wose atabikogwa vyawe tukibona nka kujya wari watwemereye yuko ugiye kuzoduha ibikogwa vyinshi bivanye no kungene n'abantu wari wabamenyereje baza bararonka utuvideo twawe dutandukanye ku munsi merci beaucoup nkuko nari nabivuze jewe nakorera mu ngorane nyinshi mu bingora vyinshi kuko sinayo nifise studio nkoreramwo kandi numva nkeneye studio yiwanje je rende umuntu afise no kwizera kwinshi kandi yo wizeye Imana irabikorera ko ngira ico kintu twese turakizera jewe nukuri nakora video bigoranye nabivuze natwara amakamera lighting byose ibitambara nkaja kubamba muhira homba ndabikuye ku kazi nkagarukana hama nka producer rera makuru kugira ndayashikirize ariko nkuko naguma ndabisaba Imana ubu Imana yarampaye studio nkoreramwo studio jewe ndijya ndimara ndavunika kugira iyi studio ndayubake ubu bimeze neza abantu baraza kumva yuko atani imodoka iza guhava icamura ya majwi y'umutananirwa TV nk'izindi interviews usanga bakorera en plein air ugasanga amabru barajamwo ibintu by'imidugirenganye ariko murumva ni studio bien insonorisé amajwi ntasohoka nta ma echo donc bimeze neza nta wikwiza ni naco gituma mperuka gusohora video nsaba umu partenaire twokorana kubera ukoko kumwe kuriyaga ntikwimara uburyo hari ibintu byinshi cyane umuntu abakeneye hari ibintu byinshi ubukeneye kubona ko bigenda neza ariko nta wikwiza aho ngeze ndashima cyane kuko ubu ndafise gushikiriza amakuru nyene kenshi gashoboka je ndafise amakamera yiwanje ndafise lighting ikwiye ndafise studio Imana yarayimpaye ubu donc naravunitse tapayeje nituye
oya narayituye mugabo bambwira ngo bafise regret, hari ibintu baca bagusubiza yuko yuko bidakunda ivyo wasavye, kuko nanje ndi umujene kandi mfise imigambi nkuko wabibonye, naho nkora aya makuru muganda ndafise ibindi nkora, jewe nkoresha abajene bashika 9 kandi mpemba mensuel ku kwezi, ndakoresha abajene 9 mpemba. Donc aho oya nukuri iyo ngira nk'umuntu angira imbere sinari kubura kameme ingurane ya paeje, kuko nanje arico ndiko ndaterera mu gihugu kandi ndadeklara muri OBR, jewe nda OBR ndagira. Bon donc narabuze nyene iyo ngurane ya paeje, mugabo nanje ndi kwa kwizera nyene Imana iramfasha. Iyi studio murayibona, iyi ntuyibone nukuri ntiri mu mafaranga make ku buryo umujene wari we wese yovuga ngo ndavyiyumviriye nce ndabishikako, ariko ndashimira Imana cyane. Donc iyi ninzi ndi mu rugendo, mugabo noronka umu partenaire, donc wa muntu tuvugana nkabwira imigambi yanje, nkamubwira vision mfise aho nifuza kugera. Donc narabishimitse cyane, mugabo babifashe ukundi abantu bari mu gihugu cy'u Burundi yuko umengo ngo nashatse ngo aba diaspora cyane. Yego narashimikiye ku ba diaspora kubera mbare singuciriyemo kubera sinzi uko maze ko hariho n'akarorero no guha kama TV menshi yaje ashushe araba diaspora bayuguruje, ugasanga yara dépensije nka 60 millions akarorero, akagira TV online, akagira abamenyesha makuru ahemba bayikorerako, yaguze ama materiel menshi. Izo TV kuri no munsi zarinze ntazo, ugaca usanga amashene yabo nka YouTube ntigeze igira n'ababona 3,000. Donc nk'uwo muntu yagize uwo mugambi anyegereye akavuga ati dukorane, no mwereka ibintu vyinshi cyane bituma turonka n'amafaranga gusumba. Uretse ibi investissement à long terme kubera abantu dukorera ku marezo sociaux, yego ni nka investissement à long terme, kuko si ibintu ukora uvuga ngo nzoca ntangura kuronka amahera mu kwezi kumwe cyane. Donc ni ibintu uvuga uti okay, Imana niyo akora mu bantu bakankurikirana cyane ikamfasha, amarezo sociaux azondiha, si ibintu uvuga ngo nce ntoraho nyene. Mugaje kuri uno mwanya igituma mpagaze mfise ivyo nkora kandi nkoresha ya materiel nyene bimpa amafaranga ku munsi cyangwa kundwi. Donc uwumva vraiment yondondera kugira ngo tuvugane umugambi tugakorana niyo kwicuza na gato. Uyu munsi uko tubwira yuko ufise abandi basore, abandi bakozi bashika ku 9 uhemba ku kwezi, ariko uyu munsi urukurondera sponsor, uyu munsi ukurondera ama association nka paeje kugira baterere kuri uwo mugambi wawe, ariko nta nyishu nziza uri kuraronka. Mbe wibaza ko bifira he? Ahantu bifira sinibaza. Bo ntawo no kwagiriza ngo ibi canke biriya, ndo muntu je ntakunda kugira y'amahogre ariko ndavuga je sikunda kwicuza cyane mu buzima. Ikintu gishitse mbanzi yuko nta kibi Imana itakizi niko tuvuga. Bo nimba iyo ngurane ya paeje ntayironse gira hariho impamvu, kandi iyo mpamvu urumva ntayo nzi. Umuntu agerageje kubaza hariho imigambi be no gufinansa cyane no gutanga ingurane, kuko ajya amafaranga barayasubiza batanga ingurane. Rero sinumva yuko bari financement, nico gituma burya ebwo iyo ngurane bikenewe kubera yoyo nta manyungu basaba nka yandi mabanki. Yego ariko vraiment nayo nyene uyatoye urumva ugira umwitwarariko kuko ufise ideni. Mugabo jewe ndaribuze nyene urumva narihanganye nta kundi. Hari igihe twe twumva yuko ngo uwo mugambi washize imbere, iyo migambi urumva ngo barahejeje kuyihingurana. Nibaza rero yuko je ari cyo cabitumye, ariko nyene nta kundi. Sino jewe ndazi vraiment yuko je suis sûr et certain yuko mu bantu baba ariko barakora iyi migambi y'ibintu vya audiovisuel, yego na photographie, IT, nibaza yuko vraiment en tout cas mu bo baba barahaye iyo ngurane muri 5 ba mbere bose wiji iyo ngurane hakiri kare cyane nukuri ndimo. Nimba barahaye ingurane n'abashika 500 canke 1000, yego muri 5 ba mbere ndimwo, kuko je mfise akazi nkora. Na créer narondeye, mugabo n'ugwego rwa leta ntarinze kuvuga ruramfasha kugira ngo shobore kuronka ko kazi, shobore gushiramwo nanje umutahe nkore mu bintu bimpa amafaranga, kandi bigatuma mpemba n'abandi dukorana. Yego ariko kuba warashikirije imigambi yawe kuri paeje, tuvuge yuko imigambi yawe atagaciro bigeze bayi. Bo sukutabiha agaciro,
bo sinzi ko bararavye bakavuga bati okay uyu ni umwashikiriza amakuru atari seriye niyo abashira mu buseriye mukuri ariko oya mbwa kameme nibaza yuko abarundi benshi baratahura abo bibaza yuko jewe ngo noba ntari seriye mu buzima bwa minsi yose baranzi abanzi kenshi baranatangara gose none kuri pose ukabudushikiriza amakuru adutwenza kurya kuko no mu kudutwenzura ry'ubuseriye ni mu bitahure biri parmi le moyen ndiko ndarondera mu buzima aya makuru nshikiriza izi mbuga nkoresha ça fait parmi ya moyen ndiko ndondera mu buzima jewe ndiko ndonderamo kazoza ntabwo birigera bishika ukaronka juste nka commentaire mbi commentaire mbi nabivuze nuwo bamaze kugira commentaire mbi je simvuga yuko ko barukunyanka cyangwa gutyoza ibintu vyiwanje ariko kweri ntakubeshe je nta commentaire mbi no vuga amaze kubona oya bose barashima vraiment ugerageje kuri abantu bankurikirana babiryoherewe kuko ni création tuvuga no gucivugisha ukuri ija si création inarenze na innovation kuba bose bashima ariko akabura n'aba diaspora canke abo nyene tuvuga ko baba bafise imitahe myinshi itandukanye ariko ntibiyumvire guterera kogwa nkiki nubona ko hari uruhombo runaka nta ruhombo no hava nshira imbere gose kuko nico cyiyumviro cyo kusaba cyo kurondera mu partenaire ndagishikirije vuba ndagishikirije kuri YouTube cyane niho nakoze irereye aka video mvuga yuko nkene mu partenaire kubera nanje nabona yuko kameme mfise aho ngeze ico no present abantu kuko urumva iyi studio amafaranga kuja gusaba mu partenaire atakintu uranakora cya 10 million cyangwa 20 million ucumengo baca babona yuko umengo nawe uri kushaka umuntu aza kukuzamura gose wari hasi ushaka kugushira hejuru muga ko no bangeze hagati natanze akarorero nti aho nifuza kugera nko mu myaka 5 ndonse mu partenaire dukorana tugashira inguvu hamwe ushobora gusanga twageze mu mwaka umwe ko nakarorero natanze ntibisigura yuko ntaronse mu partenaire jewe nzoca njyama bice bipfa abantu ntibasubire kumbona kuko nibi ntavye sinariko investisa muri ibi oya muga kameme hajya noshitse mu myaka 5 turashobora guca kutwashika mu mwaka umwe uno munsi turi muri studio twovuga yuko ni studio iteye igomwe cyane aho ndiko ndabona amakamera adasanzwe ari ku gwego ndiko ndabona ama spotlight nibindi vy'unayandi ma appareil ndiko ndarabajeje nyene nkagira ubwoba uvuze ama spotlight ntiwigeze ushika no muri stock ngurabe aha izo spot nta na spotlight hari nga hari lighting hari ama LED ameze fresh kabisa ntiwavuze ama AD6 kuko iyi studio nkuko navuze yuko jewe bon nibaza ni profession yanje jewe ibintu byo muri audiovisuel na ibintu bya IT sivyo no kuvuga harimo n'ama AD600 ama speed light ama SK afasha muri studio photo shooting y'amafoto ivyo vyose bizanira amafaranga ku munsi apana gukorera ku ivyo vyose tugerageje kubiraba cyangwa ugerageje no kubivuga ku bantu basanzwe bazi agaciro kavyo barabona kabisa ko ari ibintu bikomeye cyane bamwe bagaca biyumvira none uwo muntu ko afise ivyo bintu vyose turiko turabona tukanabona na studio yiwe ishajije cyane ivyo bindi bintu akeneye ayo yandi mafaranga akeneye ngo yo kuva kuri za paeje canke avuye mu ba diaspora yo yazobaje gukora iki bro nakubwiye wewe urabiza aho nkorera kuba turi ngaha iki kigo kuba ndakirimo no kubera c'est ma profession mba mfise rero vision nini mba mfise projet nini yagutse kuri uno mwanya jewe ndakeneye bivanye n'isoko mfise ndakeneye ama mélangeur ndakeneye ama screen ama écran manini nk'ama 75 pouces ndakeneye donc ama kamera yo gukora live ndakeneye ibintu vyinshi kuri uno mwanya nta na déplacement nta muduga mfise imoto yoje simba ntafise imoto oya kandi sintunga imoto ntoya ndi moto binini birebire donc jewe kuva nambara uniforme nagendera ku moto naho njewe nguru umuduga simba ntafise moto kubera imoto iramfasha ama déplacement yo ku murango cyane kuko mu embouteillage moto iguma yagiye donc kuri no mwanya mfise moto gusa nta muduga mfise
ibi bintu biba bisaba ama déplacement y'intuze y'imodoka ubwo bifatana ama taxi kenshi ni kenshi umaze kumva ngo nari bagiriye lens ngo itangazo ni bagiye ngo ama lens ngo isakoshi ngo ari ngo ama lens ngo na camera ugasanga umuntu yataye muri taxi ibintu bivala mu ma 20 combien millions 20 30 millions mutama urazi ivyo bintu kubita muri taxi donc ivyo byose ni ibintu umuntu abakeneye mfise vision nini muri ibi bintu nico gituma nyene mba nkeneye umupartenaire kuri uno mwanya ndamukeneye sinobesha vraiment kugira ngo ndamwereke ntuze projet y'ivyo nshaka ko dukorana hama bikagenda neza ku buryo nka wewe nk'ubu uye twajugira na emission bwasi nabonye neza yuko muri vehicle utaje umuduga wiwawe nkavuga ngo okay ndagutwara aho ushaka giye kabisa bien bwa nk'ubu sindabaheka na cameraman ko moto n'amatrips kiba kigoye ariko uyu munsi twovuga yuko ari n'iteka ridasanzwe kuba bino bintu vyose bimwe basi wamye wiyumvira kuba washoboye kubishikako. Yes, ndashima Imana cyane. Sinobesha ndashima Imana vraiment. Kabisa. Ni ntambwe. Imwe mu migambi yawe uriko urategura urabona ko twatanguye n'umwaka mushasha aho twovuga yuko surprise nyinshi turiko turazibona muri uno mwaka mushasha. Woba ufise imigambi mu ma information yawe wamutanga tukabona habonetsemwo umukobwa? Ni ibintu ntariyumvira cyane yuko no koresha umukobwa muri vya information zanje muri aya makuru yanje ntanga peut-être yuko bizoza kuko sinibaza sinzi yuko muherutse kumva ijwi ry'undi mugabo amakuru mperuka gushirako hari ijwi ry'undi mugabo ryapareseje ryumvikanye yari yagiye kugira reportage kuko nabemereye rero bishasha nuko amakuru jewe sinzosubira kubashikiriza incamake gusa muzohora mwumva muzohora mukurikira nayo twakuye kuri terrain rero sinzi yuko hari umukobwa yo kamirika bien agashikiriza ry'amakuru sinzi ko wumvise no witwa Philippe niyo mukiza niwe nari narungitse kuri terrain kuvugana n'umuhinga mu vyerekeye ivy'iterambere ry'ibihugu yidoga yuko hari imiti iri kiragurishwa mu Burundi cyane ngo yo kurangiza vuba yo kutarangiza vuba abajene ngo irabishe ntambona kazoza y'igihugu ngo abona mu gihe gwaruka gwirukira iyo miti kuko ngo irica abantu kabatwara inguvu nyinshi mu mabanga yabubatse ni donc ngo ikaba donc kwa kuteba nyene ngo kutarangiza vuba bigatuma umuntu acegwa no mu kazi yategezwe kuja gukora donc bikamubabaza sinzire ko mwumvise urya Philippe niyo mukiza ariko aravuga donc ati umuhinga naka donc ibi bintu byuko ngo ivyo bigoro biriko biradekonera amagara y'abaje donc umukobwa yo havashobora sinzi ko ari umukobwa yo kamirika gushikiriza amakuru ugerageje kubiraba abakobwa ubu nabo barafashe ya mbere mu kwijukira barashoboye ndavyemera nimba hari rero azodepose muri Burundi News Family yerekane ingabire yiwe tala yiwe muri ibi bintu niyashobora kuko jewe ndatanga test ariko murabi niyashobora ivyo bintu ningabira no gusa ningabire no kufise experience mugabo mu donc experience mvuga je yose y'uburambe oya donc professionnalisme basi kuko uburambe woza arasaba uburambe abantu nibaza bijya bintu nyene ni ibintu jewe ni ibintu ntemera vraiment kuvuga ngo uburambe jewe akarorero n'umuntu natanga ibintu vya photography kera kuri uno mwanya hariho abatama nabona bafotora ntibari bwa batama bakiri bato bafotora niga primaire nkabona bafotora muga kuri uno mwanya ntashobora kumwizera jewe ngo no murungika ngo nkorere evenement ngo ayifotore kandi afise uburambe bwinshi gaco usanga umwana amaze imyaka 2 ari muri photography niwe abizi gusumba uwo mutama abimaze mw'imyaka 40 donc ubwo burambe rero bw'igihe turakwiye kuvavanura nabwo tukara professionnalisme donc umuntu ivyashoboye utaravye ngo yatanguye ngo mu byari cyo gituma ntavyemera je kabisa ariko barahawe ikaze ariko barahawe ikaze ndabe buhinga bwabo n'intuzere ni ingabire ariko muri information zawe ariho benshi bakunda kuvuga yuko bagushira muri kategori y'abakinyi b'amakomedi
tuvuge yuko aho sino kugwanya umbwiye yuko kuko uri kurara amakuru yanje sinibaza ko ushobora kuyarangiza udatwenze vraiment urumva haba harimo rero namakuru arimo imoro nanahinduye ngira burya yari Burundi News Comedy mugabo kubera hariho ibindi biganiro niyumviriye bizoza biracako navuze nti okay reka ibe Burundi News Family Burundi News Family birafise siguro navyo nyene rero kabisa tuvuge yuko rero mu gisata ca comedy mu gihe bazoza barahamagara aba comedian ntawe bazoza baraguhamagara bon si cyane gose kuko ibintu byanje biranagoye nagize creation igoye mu nyuma niho nagiye kuvyiyumvira je stage yanje yogorana cyane vraiment nagize creation y'ibintu bigoye gushikiriza abantu kuri stage ivyo gorana gute bwe byo nsaba umutahe munini biransaba screen nini cyane iza guca kijya generique yanje urumva ijya generique nkayicara imbere donc ikaba inyuma yanje bien kuburyo umuntu afise kamera anzoominga ari kure ntihaze kuboneka ikindi kintu haboneke image yanje niyo screen donc irimo ijya generique donc byogorana cyane nukuvuga amakuru yanje ndaciyumvira ubundi buhinga nokoresha mu kuryohera abantu kuri stage ntarize gukoresha iyo screen kuko ni ibintu biri share gose ego ariko dufise amakuru yuko umwe mu bakomedian bakomeye dufise hano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi ariwe Kigingi akunda gutegura Kigingi Sama Comedy yarigeze kukurondera kugira uze ube mu bantu bamufasha Kigingi Sama Comedy ariko ntivyashoboye gukunda habaye ikihe kibazo cyo ari cyo nyene wejeje gutuyagira cyane ivyo sibihuha buke donc nababwiye ego bikuta share n'ukuri kuja gushikiriza ajya makuru kuri stage bitwara uburyo bwinshi kuko uretse na costume donc abantu batazoguma bakubonamwo nico kintu rero ca ntuze iciyo screen icamwo ijya generique ni kintu bisaba yuko uba wicaye imbere ari kinini cyane ku buryo abantu n'amakamera yose ashobora gukwega wewe inyuma hari kwaboneka ico kintu ico kieka ico screen kirimo ijya generique donc kujya nyene vya paresa kuri zya video nsohora urumva n'ibintu bica biza kuzimba cyane ugasanga so ari we wese mwovugana ngo hakenewe amafaranga ya kugira nze guperforminga kuri stage byohera abantu ariko birashoboka kuko ari abantu bigeze bambaza ni none kuki Jado aharugwa mu bakomedian ariko iyo hateguwe ibintu bijya bintu vy'amabitegurwa vy'amakomedi ariko tutigera tumubona atumigwamwo ashobora kuba bamukumira canke we ku ruhande rwiwe nkeka ntavyo yama yishimira kugaragara muri ziriya nzira kuvuga so kutavyishimira kuko sinoreka kuryohera abantu nabo nyene banjohera kuko kunjohera kwabo no kunyereka ko bankurikirana kandi banyishimiye donc nta iyo mpano rero ntayo mfise yo kutishura umuntu iciza yankoreye sivyo nico gituma navuze yuko ndaciyumvira uburyo nzohora ndayatangamo uburyo nzohora ndabaryoheramwo ntarinze gukenera ivyo bintu bizimvye cyane nkakora ibintu vyo kubaryohera nkayavuga mu bundi buryo canke nkashikiza n'ibindi biganiro bisanzwe mugabo ariko bakankurikirana kuri stage bakaryoherwa bakaja muri mode ego muri Burundi News Family abantu batahura iki muri Burundi News Family ni urubuga nagize kugira ruze rurabashikiriza amakuru agezweho mugabo ari atohojwe mu bundi buryo ashikirizwa mu bundi buryo butuma abantu baja muri mood nziza butuma abantu baryoherwa ikindi naco Burundi News Family hari hariho projet y'ikiganiro nakoze kizoba kiri base ku magara ku gateka kazina muntu n'amagara yo mu mutwe kuri droit de l'homme et la santé mentale donc mugabo cyane nshimikiye mu rugo uno munsi umumama n'akarorero umumama n'umupapa bari ni famille no ifise amafaranga vraiment ariko murabona hari hakabazo ka carburant umumama arafise visa yiwe n'akarorero kaje ubunyene nshaka ndagushikiriza arafise visa yiwe aheruka kuronka mu minsi 2 agira yurira indege
ariko atigita mu bintu vyinshi kugira agira aje muri mission dufate ko ari mu diplomate agira aje muri mission umupapa imodoka muhira yarayikeneye wiwe yayijanye umumama araravye ati igitoro kirimo ico njana kingarukane okay kandi vyoroshe reka mfate taxi ngende mu macourse muri ville nginje mu macourse y'ivyo nkeneye afashe amadolari yarafise y'ivyo akeneye agiye kugira ngira ngo kubukinga dufate nk'amatike y'indege passport nyene iriko niyo visa yishize mu gasakoshi harimo telefone yiwe 17 Pro Max numba za iPhone afise n'ibindi bintu vyinshi biri mu gasakoshi agiye muri ville mu macourse yiwe okay ahantu avuye dufata ari yavuye muri quartier industriel arabuze iyo mu Irohero dufate quartier Inses arabuze taxi imukuraho yaravuye ati yabaragenda n'amaguru ibibandi bimugiye ko kagasakoshi barakamupapuye bakorokeye muri za kanivo hariho ngo kanivo ziraho muri Rohero ngo baserukira ngo mu buterere amwatsi isakoshi yigiriye muri ya kanivo aza guserukira mu buterere niyaza kwiburukira sivyo harimo ya visa harimo ya telefone harimo ya donc aho nyene wewe arataye ubwenge arumva nibimushikiye ivyo ari byo aryamye hasi akoma induru urumva abantu baza kumutora babona yabaye nk'umusazi ntaza kuronka n'inguvu zo kuvuga ibimushikiye iyo bakubwiye ngo ariho vugana ziba birabaho hama rero aratashe muhira birashitse birakunze ngira ngo baramuteruye baratahanye muhira barafashe taxi baratahanye muhira ivyo vyamushikiye umugabo wiwe aho kuza atahura ivyabaye kuko ibintu nk'ivyo ntivyo baba babigizemo uruhara ni ibintu abantu tudatahura yego aho yumvise ivyamushikiye aho kurondera ingena amuhoyahoya akamwumvisha yuko bibaho donc akamwumvisha yuko ikizere kiracyahari cy'ubuzima kazima bataguciye ukuboko na kumwe kazima batagusinzi karije amagara donc ubuzima kuko amagara yo bagira abagabo okay hama agaca mujya umutima uwo mumama agateka kiyo kahonyanzwe kandi n'amagara yo mu mutwe yamaze kuba perturbe abaye mu bundi buzima ageze naho yiyanka yuko umengo yofuma yiyahura kuko ivyamushikiye ucu vyumva ya mission irapfuye telefone amafaranga menshi donc ibintu byinshi byabuze uwari kumuremesha uwari kumwiyegereza akamutahuza ivyabaye niwe ari karamujya umutima haciye haviramwe ngira ngo mwene ivyo biranavyara n'ama divorce birazana ibintu bibi ugaca usanga wa mumama ubuzima bwiwe hirya yejo muhuye canke mu kwezi kuza ugaca usanga agenda arivugana mwibarabara ivyo ni ibintu bibi nakaroro ndaguhaye ubunyene ni ibintu bibaho ni biganiro nk'ivyo rero tuzora dushikiriza abantu nk'umutumire ndamubwire ingena vyumva nimba nzoba po kuri uwo mumama nawe abe po kuri uwo mu papa umwe wese adefende uko avyumva ivyo ni bimwe mu biganiro bazoza barabona uko biciye kuri Burundi News Family yes ariko abantu bakeneye kumenya uri umuntu twovuga yuko ushobora kuburonka feedback nyingi feedback nyinshi zitandukanye mu bategesi canke mu bandi bantu bakomeye zimwe mu ma feedback ushobora kuba wararonse wumvise nko kumengo ziraguteye intege zoba ari zihe ahubwo hari zanciye intege bo izintera intege nazo yene ziriho yego kuko dutangurire kuza zaguteye intege izanteye intege yego abo bategetsi nyene uvuze kuko nabivuze nabo n'abantu niba abantu nabo bishikira bakihenda mu mvugo canke no mu ngiro ugasanga wakoze ikintu mu nyuma ukavuga uti sinari kugikora vraiment ukamera nk'uwicuza birabaho kuko twese turabana yego hari abo duhura no kuri bakambwiye bati félicitations burya sinarizi ko ari wewe je ndashobora kumenyana no muntu guke haize nk'amezi 3 tuzinanye ukazona nk'ubu turicaye tuko turatera inkura kandi ukagatwenga amubaza uri kutwengiye ngo ubu nyene niho nkiromare kayuko ari wewe ngo waje ngo ashikirize ya makuru yari umugenzi haize nka twamwa turabagenzi hatakwe yarazi ko ari wewe biranashika rero hari abantu usanga tuzinanye nyene biyubashe
akambwira ati felicitation n'abandi rero bigora gutahura sha si wowe uvuga burya burofa kweri donc ntiyumve nabivuze ça fait partie yingene ndiko ndondera ubuzima ibi bintu kuko n'ubuzima ama réseaux sociaux ariha mu Burundi nuko tutarabimenya nuko tutari nuko metangira ngo atamasezerano yagirana n'iki gihugu kugira natwe turiwe nk'abandi ariko dukeye turaboneka kandi mva amahanga mpamagarira ahubwo na leta n'ukuri je nkunda kubivuga mu biganiro byinshi nirabi dufashe n'ukuri kuko erega nta n'abajene bosubira benshi cyane nka guci ntiyovuga ngo agiye ngo kurondera ubuzima iburaya oya kandi uri ngamu Burundi winjiza amanyaburaya nyene ubu ugiye kurondera iki donc ico kintu ni bagitahure vraiment bumve yuko vyoba no mu bituma tuja muri yambona kazoza nziza Uburundi buriko buragenderako rero ivyo vyo dufasha kandi bigafasha n'igihugu yego kugira ngo twinjize amafaranga aboneka nk'ibindi bihugu rero izo feedback nziza yuhuye n'umuntu n'ukuri w'umutegetsi akakubwira ati yo felicitation donc komereza hajya biradutwenza turaryoherwa ry'amakuru abaryoshe urumva nyene yuko nawe uronse intege biguteye intege yego zimwe mu feedback shobora kuba zaguciye intege iya mbere yanciye intege hariho amakuru nigeze gushikiriza donc amatara cyacika ndavuga yuko aciyacika nariko nshikiriza inkuru ya Regidezo yaheruka kudushikiriza yuko bariko baraduza donc ntuze umuyaga nkuba ari mwinshi hama nariko ndayivuga amatara cancikirako ako ka video nca nsanga hariho umuntu sinzi ko no mwita umunyepolitike sinzi ko no mwita iki akorera mu hanze akunda kwandika cyane ku bintu by'u Burundi kandi negative kenshi ziba ari negativite vraiment bo nca nsanga yashize ka video kanje je na cugurura WhatsApp gusa nagiye mbona abantu ama message menshi ama conversation menshi hewe ngo bayi ngo tuzoza turakugemurira ngo nta kundi nanje ndi umuntu bo jewe n'ukuri sinobabesha sinza kubabwira kahise kanje ku buzima bwanje muganda umuntu ubwoba sikirenga urumva ndazi yuko ndi muri imo bro nta bantu urabona baje imbere y'umukuru w'igihugu ariko baramusubiramo bikanka ugasanga rikavuga nk'umuntu akakwa no gucira inkonda ngo arikasubiramo umukuru w'igihugu kandi amubona donc vyamunaniye mugavuga ko arikasubiramwo son excellence ko iki badaca bamufata bati umukuru w'igihugu ntavuga uko turagufasha baratahura yuko soke c'est l'humour soke c'est la comédie urumva rero cindavuga nti okay kuko yari yavyanditse na nabi yagize caption yagize ntuze yiwe yashize ko ngo abarundi ngo basigaye bazi ngo gushikiriza ngo akababaro babayemo mu bundi buryo abicishije kuri video yiwanje wawe urumva yerekane yuko jewe mfise akababaro k'ivyo Regide zirikirakora donc ibintu arasigura nyene ibintu vyinshi aho gushira kwa ka video avuga ati impano création shasha mu Burundi impano mu Burundi yaciye afatiriza bisa no kundandaza mu bisanzwe abarundi basigaye bazi ubwenge bwo gushikiriza akababaro k'ubuzima babayemo umva bisigure yuko umengo naserukiye abantu sino sivyo nta na gato vraiment jewe mba ndi mu makuru atuma abantu batwenga umva ico kintu rero cyarahatswe kunci intege muganda avuga nti okay hakiza aho bampamagara nkaja kwisigura nzisigura ariko bamwe mu bantu ba hafi nkeka b'abategetsi barashoye nkeka no kugutelefona bakubaza ivyari byo canke ntavyo bigeze babona nukuri sino barabibonye nukuri sino babesha ego hariho benshi bamvugishije kuko no muntu bakurikirana abantu benshi ego arakurikiranwa cyane bo baramvugishije abantu benshi barambwiye bati okay ntavugira ubwoba nta nkurikizi yibi vraiment kuko twese turazi yuko ari ugutwenza nibo banteye intege rero biri muri vya bindi bintera intege Vision 2040 2060 nkuko nyene cyubahiro mukuru wacu ciza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yama atubwira ku ruhande rwawe mbono kazoza bibona gute imbono kazoza irashoboka yego nkuko abantu bose babivuga na nyene cyubahiro nyene nabivuga yuko duhinduye ingendo emwe ntihazorinda n'ugushika rega nkuko abivuga nyene twese ko turanabisaba ugwaruka rukoresha izi mbuga tuti leta nibishiremo inguvu yego
ivugane na meta ayo masezerano y'u Burundi na meta abeho, donc natwe twinjiza amafaranga nk'ayo urundi gwaruka ko mu ibihugu mbere vya hafi byo muri East Africa bandi za Kenya baronka. Kuri uno munsi wewe ukwije ababone kuri YouTube 100,000 ntuze Silva uja kuyitorera muri Kenya, ntuyitorera mu Burundi. Ivyo byose kandi byari ibintu bishoboka, none bipfira ega nico ico kintu harakwiye kuba ntuzeye harakwiye kuba deba y'abantu bakomeye imbere mu gihugu, harimwo n'aba umengo hari abagishikirije bari bagiye muri presidence récemment igihe son excellence yabatumako. Ego ico kintu mwari kugishimika ko gose, nukuvuga uwagishikirije ahubwo uwo wese ahagurutse mbere akakivuga, babone yuko dufise iyo nyota natwe yo kwinjiza amadovize, nimba ari kigo OBR gikurikirana n'igihugu ki beneficiemwe nyene mu kukurumva nico dukoreramo kandi n'umuvyeyi wa twese. Mugabo ico kintu kibeho natwe twinjize amadovize nkuko abandi bariko barayinjiza. Nico gituma Alvin Gucci atazigera avuga ngo mushaka kujibura ibura yuzogenda usohotse ugiye gutembera hamugaruke. Igihugu giteye imbere, igihugu ivyo rero birashoboka. Ivyo biri mu bizofasha cyane kugira ngo tugere kuri iyo vision hakiri kare n'ijya myaka ya 2060 tutarayigeramo kabisa. Tuko tugana ku musozo, ku bantu bakunda kugukurikirana, ku bantu bakweretse urukundo rudasanzwe kuva ugitangura kubereka impano yawe idasanzwe, nakahe kamo wumva wobabwira? Akamo je no batera nukubashimira cyane, nkashimira nabo bose baryoherwa n'ivyanje mugabo batagira subscribe ku ma chaîne YouTube za TikTok ndayigiye ko vuba nta nameza birarahera kandi ko ndarenze 5,000 umva biraryoshe cubona yuko abantu barankunda vraiment kandi nanje ndabakunda cyane ndanabubaha gose. Ico gituma ntazigera uye mwabo mwumvise yuko ndafise studio murayibona uye n'ukuri nanje nzogerageza kuza ndagerageza kuguma n'inova kugira ngo amakuru wabonye mu ndwi iheze ntaba ariyo nsubira kugushikiriza mu yindi ndwi kurikira. Hama nkabasaba yuko mwoza murakunda cyane ivyacu, ntaba ari jewe jenyene mwereka agatima keza mukereke na bagenzi banje, abantu bose na cyane cyane abo bantu nyene baza aba créateur aba innovateur. Donc dushigikirane kugira ngo nyene Burundi bugume butera imbere, biba vyiza kandi n'urukundo niko gwamye ruturanga. Turukomeze rero, bizere ko abakameramani bama bagutobera amakuru bazova birukanwa cyane uzobandanya mukorana neza. Ico cizere ntacyo mfise kuko ona bipfa kenshi ntacyo cizere vraiment nkunda guprometa ibintu mbona ko bikunda kabisa. Isezerano yes, bakuzi ba Umutananirwa TV, ni byinshi mwashoboye kuwamenyera hano kandi mugerageje no kubiraba. Jado n'umuntu twovuga yuko mu biganiro aho ratanga mu ma information akunda gutanga, ni benshi bakunda ivyo akora kandi ni benshi bagerageza bakagaragaza urukundo bakunda ivyo akunda kudushikiriza. Wewe wumva ko ukunda ino mana, wewe wumva ko ushigikira mu buryo butandukanye, nimba ari amafaranga, nimba ivyiyumviro, mwese murakenewe kuko twiwe turabana b'igihugu kandi twese tuba dukeneye ryaterambere mwamye myifuza vya bindi ibintu vyiza mwama mushaka buri gihe. So my brother, cyo ndagushimiye cyane. Reka naje ndabashimire sana. Oya mugana ntacyo agenda babwiye muzorondera izina ngo batananirwa. Okay, ngo turavugana gashimeze nk'abagabo bagerageza Yesu bari ko baramukubagura ngo vuguza gutikura mu kanya kaza ko batananirwa. Okay, ubu nyene guruka unyike sinsubiye kubona ngaha.